Les amis, nizere ko mukomeye, ni JP, turi kuri Rimo TV, nizere yuko aho muri hose ari amahoro. Reka ndabaha inkuru numvise. Murabona bari abantu barampamagara bakampanuza sur certaines choses cyangwa bakambwira inkuru izo arizo zose. Rero sasa hari umudamu yampamagaye arambwira ati umugabo afise umwana yavyaye hanze ariko yamuvyaye turi kumwe. Sasa rero uwo mwana birashika kaza muhira kuraba abo bavukana kuko ndamuzi. Rero yaje numva mbabaye, yaje numva mfise umubabaro ntashaka kuvuga ukungana. Sasa rero uwo mugore asaba impanuro y'ingene yabigenza. Rero jewe mbona yuko buriya guhanura umuntu no kubanza ukamutahura. Uwo mugore ndamutahura cyane kuko nibibazo bimwibutsa ingene umugabo yagiye hanze. C'est ça le problème. Ariko umwana ntakosa afise. Umwana ntakosa na rimwe afise. Igihe yavuka yarazi ko avutse nk'abandi. Mugabo abantu nitwe tumwereka yuko atari nk'abandi. Rero wewe umuhanura umubwira iki? Ico nico kibazo muhaye. Andika muri commentaire kugira nawe azosoma, ndisubira ko azobisoma kuko benshi bava kuri Rimo TV, Facebook na YouTube. Ariko nizere yuko impanuro zimwubaka. Agire gute? Kubera je mvuga nti love in emotion. Umwana mukunde areke kukwibutsa nubwo bidashoboka. Mugabo ubirengere. Ibintu byose ari ibintu byinshi turengera. Rero mbasaba yuko mu impanuro mwandika aho munsi azobisoma. Mugabo umwana ntakosa afise. Kuri je ntakosa afise. Nizere yuko azotinda akamukunda, wanashaka plus tard bishoboka akaza mu bandi bantu. Kuko uwo mwana ntawe zicazovamo kandi ngo uwanka agakura abaga umutavu. Mu kumwanka no kumufata nabi, kwanka kumugurira ifana abandi baje bariko baragurirwa kumubwira amafuti nko kubaga umutavu. Nizere yuko muza kumuha impanuro zitomoye. Ijambo rijyanye. Murakoze cyane.